Reka tubaramutse cyane amahoro y'Imana akomeze kuba namwe aho muri hose. Tubaha n'ikaze kuri YouTube channel aho Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza muri rusange. Nta kindi kiba kituzanye muno mwanya tuba tuje kuvuga amakuru ndetse yiriwe mu karere k'ibihugu bitura aho na cyane ibihugu rutura ndavuga Israel, Iran na Amerika aho bisanzwe bitariko biroroherezanya mu mihingo iba igiye itandukanye. Gushika no munsi ntago tuvuga ngo haraboneka gahengwe abari umuriro gusa ku mpande zose. Ntago twovuga ngo bamwe ntibariko bararaswa canke abandi ntibariko bararaswa, bariko baraswa kandi imwe vya hatari. Igihugu kitariko kiraswa gusa ni Amerika, ahiri muri Amerika, ariko ku mabaze yaho baraharasa kandi nibaza ko turiko turaraba ntabwo hasigaye amabaze military menshi nkuko vyari bisanzwe. Bashishikara Iran ishishigara na cyane ibavunagura mu mpande ziba zige zitandukanye. Ego nkuko rero biba bimenyerewe tubanza kubabwira uko biba bimeze. Rero muri rusangi duhere ku gitero cyagabwe ku munsi urenganye wejo muri Iran aho haraye hapfuye umuyobozi, kandi umuyobozi yarakomeye cyane aho yaramaze imisi ngo avuga amajambo menshi cyane kuri Israel ababwira ko badashobora kuzosubira kugira ico bakoze, aho na cyane nyene igihugu kicigamba kinavuga kigatanga n'agasopo ziba zige zitandukanye. Murumva ko ku munsi wejo barahashuwe kandi vyiza vya runtu. Nubwo bahashugwa naho nyene Israel nayo ntiyorohewe, nayo nyene irahashugwa mu mpande zose, aho umuyobozi yavuzwe kenshi ko yoba yapfuye muri Israel ndetse akaba yatanze urwandiko anaha gasopo Iran ababwira ko iyi ntambara kugira irangire ndetse banashireho ubuyobozi nkuko bari babiteguye. Bisaba ko bategeka abasirikare ndetse bakarungika abasirikare ba Israel bakaja kuri tere, bakinjira muri Iran bakaja kuri tere, aho Iran nawe yabandiki basubiza ati turabarindiriye, twahoze tubiteguriye igihe kinini cyane, babaha n'ikaze muri rusange. Murumva ko aba ari ibintu byiza cyane. Rero Iran mw'uwo musi wose uko wagenze, Iran yaraye yihaye ubugabo ndetse yihanishiyema niko no bivuga, aho yikubita mu gatuza ivuga ati twaraye turashe indege itaraswa. Ni indege F-35, novuga ko ari indege Amerika yakoze ari imwe ku rugero ruteye ubwoba. Ni indege itaraswa, uko byari kugenda kose nta gisasu na kimwe cyashobora kubahuka iyo ndege. Rero bamaze kuyirasa, Amerika isitangara aho yaciye yugurura ico twokwitwa timu y'ubutasi ndetse je gutohoza makuru barabe iki ndege yari yabaye kugira ngo iraswe nk'ubwo buryo. Bace bagiye uko batanga itangazo bavuga ati indege yose izotembera hejuru y'ubutaka bwacu tuzoyikorora, yaba yaraswa yaba itaraswa. Ndavuga bijya bintu byo gusambura indege hejuru, uko byogenda kose bayikora mu bwirinzi bumeze gute twebwe tuzoyisohora. Amakuru yo kwizerwa ndetse y'ubutasi atubwira ko igisasu cyakoro iyo ndege ko gishobora kuba atari igisasu cyabo muri Iran, gishobora kuba ari igisasu cy'abafatanya bikorwa babo bashobore kuba babaterereye nubwo atacu barabivuga ko. Ibyo navyo nitwo biteba ko kuko nta makuru yo kwizerwa tubifitiye, aho na cyane kenshi na kenshi usanga amakuru menshi mu gihe cy'intambara aba ari bihuha. Rero tuve ngaho, hamaze gutangazwa Israel imaze gutangaza ko igomba irungike abasirikare baje kuri tere bagwana intambara yo kuri tere. Amerika nayo ibinyamakuru byo muri Amerika byaciye bisaba umubonano na president wa Amerika kugira ngo yumve ko ivyo bintu bashobora kuba nawe hari cyabiziko. Baciye ba umukore ico twokwitwa conference de presse, aca babwira ati ico kintu ntaco ndakiziko kandi twebwe nka Amerika ico kintu ntaco dutegura. Murumva ko hamaze kuba nkuko nababwiye mu kiganiro kirenganye, hamaze kuba ikintu gihari hagati ya Amerika na Israel batariko barahuriza ko. Hari amakosa abiri amaze gukogwa na Israel, Amerika iyihakana ibitero bitandukanye. Igitero ca mbere yarashe Israel yarashe muri Iran cono ni ibintu byinshi ndetse bikorwa remezo by'abanyagihugu nkuko bari babisezeranya ko kizira gukora iryo kosa. Amerika yaravyihakanye ibabwira ko ivyo bintu atacu babiziko, ariko Israel ivuga ati nta kintu na kimwe dukora mutakizi. Urumva ivyo dukora byose tuba twabisezeranye. Tuvuye ngaho mu kurasa ku cyo twokwitwa ihinguriro rihingura ibikomoka muri bya petrole, ndavuga ibijanye na benzine canke se gaze.
bikorerwa ku rubibe rwa Iran na Qatar, aho Israeli yagize rero naho hani karasa, ariko mumve ko hari mu mugabane wa Qatar. Qatar nayo nabafatanya bikorwa na Israeli ndetse na Amerika, aho Qatar yashavuye cyane bimaze kubona ko abavandimwe babo barashe ahantu kandi babizi ko aho hantu ariho hantu hava icyo twokwitwa gaze igera ku percentage 50 zishobora kuba ziha ku mugabane w'isi. Murumva ko aho hantu dushobora kwahombera ndetse ku isi yose. Niho rero haci havugwa ko umwanya n'umwanya harashobora kuba hari ibihugu bishobora kuzotanga amatangazo abagiye atandukanye ko bihagaritse imigenderanire iri hagati yabo na Amerika. Amerika rero iri muyabira kuko yoyo ntibona uko nishobora guhagarika intambara yatanguje, kuko na nyene bariko bayikubita nko kirikiragerageza kubanza gutata irungika indege buke buke mu kirere ca Iran, ariko baca bayikorora. Irungika ibintu buke buke mu kirere ca Iran baca babikorora. Rero Iran iri kukivika ndiri kirakura bimwe vyimva mutima bimwe vyimazeyo, niko no bivuga, aho ikubita mu mpande zose ibintu babige bitandukanye. Murumva ko hamwe mw'ivyo bihugu byo mu bihugu novuga vy'Abarabo byoja hamwe bikiyambura Amerika, burya nta gitero na kimwe Iran yosubira kugaba k'ico gihe, kuko bababwiye ati abantu bashaka katakiyo na kimwe tubagi babanze birukane igisirikare ca Amerika kiri mu gihugu cabo. Murumva ko abari ibintu bikomeye cyane. Rero hamwe bo bikora uko burya intambara irashobora guca ibanze kagabanuka, hama hagaca harasana Iran na Israel gusa, abakaba aribo barasana. Rero impamvu nkuko nguma ndabibabwira Iran igumira sabino bihugu ni kugira ngo bakureyo ibirindiro vya Amerika, kuko Amerika irasa Iran yifashishije ibyo birindiro biri hafi ya Iran. Rero ndavuga ko Amerika nishobora kurungika ikintu kivanye muri Amerika kize kurasa muri Iran, swat ica kuri Israel canke igaca ku bihugu biri ngaho impande hafi ya Israel bisanzwe bifitaniye amasezerano y'ubufatanye. Murumva ko nta n'ivyo bihugu byo kuyambura ubwo bufatanya na Amerika, burya intambara bisa nkuko icigabanuka. Rero itangazo tungera tuvuze inyuma yuko habaye intambara, Israel yatangaje ko bategerezwa muri intambara hambavu yo gushiraho uburongozi muri Iran nkuko babiteguye, hari ikindi kintu kigira kabiri bazungukira mwa bino bintu, guhindura umuhora uca mu bikomoka mu vya petrole. Bariko bashaka kuhindura kugira ngo uce ahandi hantu, kuko ubu urafunze. Nico gituma mubona ibitoro baguma bavuga ko byaduze, ibintu byose byaduze, amafumbire n'ibindi, ubutunzi bwagabanutse mu bihugu babwiye bitandukanye. Rero uwo muhora bagomba kuheba bawucishe muri Israeli, aho na cyane ariyo nyungu bariko baravuga igira kabiri bazoba barose mwino ntambara. Abantu benshi ntibatahura igituma ibi bihugu biri mu bihugu by'Abarabo biba bifise ubwoba cyane mu ntambara ziba zimeze nk'izi. Intambara zimeze nk'izi ntibaja kuri tere nkuko twebwe mwa bino bihugu byo muri Afrika bimeze. Urumva abantu baba bari mu biro bakaruka igisasa ahantu runaka, urumva conona byinshi, aho na cyane bafise ubwoba bukomeye cyane. Ibi bisasu nta nakimwe bibateye ubwoba, canke se izi ndege zabo baguma bakorora, canke se uku kwica abantu mwabijya bihugu sivyo biteye ubwoba. Bafise ubwoba cyane ku kintu bitwa amazi, aho na cyane bobo atamigezi nkuko uko muri Afrika isanzwe ihari, bakura amazi mu manyanja mu maoseya n'ahandi hantu, ariko ayo mazi badashobora kuyanywa ubwo nyene direct, bica bisaba kaca mwihinguriro kugira ashobore kuba ari kuri urugero rwacu dushobora kuyanywako. Urumva iryo hinguriro ugasanga nk'igihugu kinywa ayo mazi 100%. Bamaze kumena iryo hinguriro, murumva ko abantu bashobora no gupfa. Ibikorwa byo ku munsi wejo nuko vyagenze ku mbuga z'intambara muri rusangi. Reka twifurize abantu badukurikirana, twifurize abantu bari mu Burundi ibihe byiza, twifurize abantu bari mu bihugu bibanye ibihe byiza, twifurize abantu bari mu bihugu
vyakure ibihe vyiza, twongera twihanganisha imiryango iriko irahombera mwa bino bitero, aho nubwo natwe nk'isi yose tuzohavura dushikirwa, ariko muri rusangi dukomeze kwihangana, n'abasenga bakomeze gusenga cyane kugira ngo iyi ntambara igarukire hafi, ntizohave iba intambara ibandanya, hama twicuze ndetse tugire n'ibibazo nkuko nababwiye, dushobora kugira ibibazo by'ubugwayi, guhumeka ibibyuka by'ibi bisasu, dushobora kugira ibibazo byo kubura ibyo dufungura kubera ko ibikomoka muri peterole bizoduga ku rugero ruteye ubwoba ntibinaboneke, dushobora kuzogira ikibazo c'amafumbire, urumva ko aba ari ibintu bitangaje. Nuko rero mukomeze guhezagirwa, turasubira mu bindi biganiro, murakoze.